Ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira amezi atandatu ararumanye iperereza ry'u Burundi ritavuze iyo ryashize Corinne Nizigama hari ku mugoroba w'uwa munani z'ukwezi kwa mbere 2024 aho Corinne Nizigama yururuka ibisi imukuye mu gisagara ca Bujumbura imushikana mu Gasenyi acururuka hageze aho bita ku Masaro niho yahura na voiture Toyota TI y'ibara rya gris ifise ibiyo bitabona imparati yayo yari B ubusa 857 havuyemwo umugabo yambaye umwambaro w'igipolisi hasimbira kuri Corinne Nizigama haramuterura haja kumwinjiza mu modoka Corinne Nizigama havuze induru aratabaza buno nyene haca hasohoka mu modoka uwundi mupolisi arabisha inkoho ku bantu bashaka gutabara Corinne bamushira mu modoka icirakata itumbera aho bita ku mashure ijisho ryabaye iryo vyinshi kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi umunyarwanda Jean de Dieu Bizumuremyi amaze imyaka 4 yejejwe na sentare ariko aracapfunzwe mu mpimba kimwe mu bibi bidasanzwe bikorwa n'ubutungane bw'u Burundi ni ukubona abantu baheza umunyororo abandi bakezwa n'amasentare ariko bakaguma bapfunzwe hari aho wumva umushikiranganje Domine Banyankimbona yidoga ngo amabohero aruzuye ariko ntibibuze ko atacakora kubijanye no kurekura bano banyororo abapfunzwe atana kimwe gisigura ingene bakiri mu mabohero aka karenganyo katagira izina ni umuvumo ku gihugu naho abatwara baguma bica amatwi inkuru ya Jean de Dieu Bizumuremyi irababaje cane yinjiye mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2016 hazanywe n'umugenzi yashaka kumuha akazi ko gukora imikate ageze kuri gare du Nord yarafashwe n'iperereza kubera hari abamwumvise avuga ikinyarwanda inyuma y'indwi yamaze mu iperereza yajanywe mu mpimba mu mwaka w'ibihumbi 2020 Jean de Dieu yarejejwe na sentare ya Ntahangwa ubu akaba amaze imyaka inapfunzwe kandi yaramaze kwezwa hakaba apfunzwe imyaka 8 ku karenganyo vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyonda ko hama ubu dushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko amezi atandatu arumanye iperereza ry'u Burundi ritavuze iyo ryashize Corinne Nizigama hari ku mugoroba w'uwa munani z'ukwezi kwa mbere 2024 aho Corinne Nizigama yururuka ibisi imukuye mu gisagara ca Bujumbura imushikana mu Gasenyi acururuka hageze aho bita ku Masaro niho yahura na voiture Toyota TI y'ibara rya gris ifise ibiyo bitabona imparati yayo yari B ubusa 857 havuyemwo umugabo yambaye umwambaro w'igipolisi hasimbira kuri Corinne Nizigama haramuterura haja kumwinjiza mu modoka Corinne Nizigama havuze induru aratabaza buno nyene haca hasohoka mu modoka uwundi mupolisi arabisha inkoho ku bantu bashaka gutabara Corinne bamushira mu modoka icirakata itumbera aho bita ku mashure ijisho ryabaye iryo
Corinne Nizigama yari aherutse kurangiza amashuri yiwe yisumbuye yari yitegura kubandanya kaminuza ava ku mutumba wa Mirama muri zone Muyira ya komine Kanyosha. Bamwe bavuga ko yazize amatati yo mu muryango wiwe aho musaza we ndetse na muramu we bariko bararyana bapfa abana bagakoresha imiryango yabo. Corinne niwe yakurikirana abo basengenza n'abiwe kugira iperereza rivyinjiremwo. Corinne Nizigama yoba yararemenanirijwe hifashishijwe izina rya musaza we Olivier Kenese yahungiye mu Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu. Muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hari abantu benshi banyuruzwa n'iperereza bivuye ku matati asanzwe y'abantu ariko bakabesherwa ibijanye n'umutekano. Uruhara rw'iperereza. Imodoka yajanye Corinne Nizigama voiture Toyota TI B ubusa 857A yaramenyekanye ko ikoreshwa n'iperereza, noneho n'abamutwaye bari bambaye umwambaro w'igipolisi. Mu mwanya wa mbere hari ababwiye abaryango ko Corinne Nizigama hapfungiwe mu iperereza. Amasoko yacu muri kino gihe avuga ko atana hamwe Corinne aboneka ko yoba apfungiwe mu iperereza. Iperereza mu gisagara ca Bujumbura ritwarwa na Elifaze Niyongabo. Nta muntu anyuruzwa n'iperereza mu gisagara Elifaze atabizi, ariko nta rwego na rumwe ruhamagara Elifaze Niyongabo ngo asigure iyo yashize Corinne Nizigama. Ni nk'uko na Elifaze Niyongabo hategerezwa kumenyesha Koloneli Domitien Niyongabo, ni ukuvuga DDI, ibijanye n'abanyuruzwa mu gace arongoye. Kazoza k'abana b'u Burundi kazoba akahe? Inzego z'igihugu zaramenyeshejwe ivyashikiye Corinne Nizigama. CNIDH irabizi ariko yaranumye. Igipolisi kirabizi ariko caranumye. Parake irabizi ariko yaranumye. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyarabimenye ariko birinumira. Igihugu kinyuruza umwigeme w'imyaka 24 kikamupfungira ahantu hatazwi, kiba kiriko kija hehe? Bavyeyi mwibarutse abigeme muraja ngaho mugatekana mwumvise ibintu nk'ibi mu gihugu. Perezida Ndayishimiye birashika ukibaza ko abakobwa bawe bashobora kugirwa gutya mu gihe utazoba ugihangamye. Reveriyano Ndikuriyo biragushikira ukiyumvira ko abakobwa bawe bashobora kuzonyuruzwa gutya mu gihe uzoba utagihambaye. Generale, Koloneli, Komiseri, ibi bintu uravyihanganira kandi nawe waribarutse abigeme? Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru yari yanditse neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Nayo kandi umunyarwanda Jean de Dieu Bizumuremyi amaze imyaka 4 yejejwe na sentare ariko aracapfunzwe mu mpimba. Kimwe mu bibi bidasanzwe bikorwa n'ubutungane bw'u Burundi ni ukubona abantu bahiza umunyororo, abandi bakezwa n'amasenare ariko bakaguma bapfunzwe. Hari aho wumva umushikiranganji Domine Banyankimbona yidoga ngo amabohero aruzuye, ariko ntibibuze ko ataca akora ku bijanye no kurekura bano banyororo bapfunzwe atana kimwe gisigura ingene bakiri mu mabohero. Aka karenganyo katagira izina ni umuvumo ku gihugu n'aho abatwara baguma bica amatwi. Inkuru ya Jean de Dieu Bizumuremyi irababaje cane. Yinjiye mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2016 azanywe n'umugenzi yashaka kumuha akazi ko gukora imikate. Ageze kuri Gare du Nord yarafashwe n'iperereza kubera hari abamwumvise avuga ikinyarwanda. Inyuma y'indwi yamaze mw'iperereza yajanywe mu mpimba. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Jean de Dieu yarejejwe na sentare ya Ntahangwa, ubu akaba amaze imyaka 4 apfunzwe kandi yaramaze kwezwa. Apfunzwe imyaka 8 ku karenganyo. Jean de Dieu Bizumuremyi vy'ukuri ninde? Jean de Dieu Bizumuremyi avuka mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngoma akagari ka Fugi mu mudugudu wa Ruri. Ise yitwa Nzeyimana Calixte, nyina nawe ni Mukabazi Goreti. Igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa 4 2016 Jean de Dieu Bizumuremyi n'uwundi mugenzi wiwe barinjiye mu Burundi. Bari baje gukora muri boulangerie mu Buyenzi. Uwo mugenzi niwe yari ahamenyereye. Binjiye neza baciye mu mategeko. Mu modoka yabamanukanye i Bujumbura hari uwabumvise bavuga ikinyarwanda haca arabatanga mu iperereza.
niho bageze kuri Gare du Nord i Bujumbura bano banyarwanda babiri babona bafatwa n'iperereza ry'u Burundi. Umurundi yabatumyeko yaragiye kubasurira ariko ntaco vyahinduye bagumye bapfunzwe. Dosiye ya Jean de Dieu Bizumuremyi mu butungane. Jean de Dieu Bizumuremyi agifatwa yagirijwe ko yinjiye mu gihugu hatagira ibimuranga ariko basanze abifise bikwiye neza. Mu nyuma bamushizeko icaha c'ubustasi, ni ukuvuga espionage, ni ukuvuga ko yarungitswe n'u Rwanda gusuma urusaku mu Burundi. Nta cemezo na kimwe cerekana ko ico caha cigeze kiboneka. Muri parake Ntahangwa, dosiye ya Jean de Dieu Bizumuremyi ni RMP 1549224. Kw'igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'indwi 2020, Jean de Dieu Bizumuremyi yarejejwe na sentare nkuru ya Ntahangwa kuri dosiye R/C/144. Parake ntiyunguruje. Ubu Jean de Dieu Bizumuremyi agira yuzuze imyaka 4 yejejwe ariko agumizwa mu mpimba. Abiwe ntibazi ko akiriho. Jean de Dieu Bizumuremyi yaje mu Burundi hata telefone afise. Iwabo yasize hata telefone bafise. Ubu ntibazi amakuru y'uwabo. Kumbure ntibazi ko akiri muzima. Jean de Dieu nawe nyene ntazi amakuru yab'iwabo. Ibihe vy'akarenganyo yaciyemwo akiri muto, kubaho atakimuraba, atakimuremesha, atawumugemurira, amagorwa mu gihugu kitari iciwe, vyarahungabanije Jean de Dieu Bizumuremyi. Mu mwaka w'2018 aragira ingwara yo mu mutwe, abo bita abazigira isi mu mpimba, ariko mu nyuma yararonse imiti aratora mitende. Ninde vy'ukuri azoheza kano karenganyo kiraye mu Burundi? Nk'umuntu yitwa umushikiranganji w'ubutungane akama yumva bino bintu umwaka ugahera ataco abikozeko, vy'ukuri amaze iki mu Burundi? Iki gihugu gupfunga gutya inzirakarengane mu nyuma kikama mu bikorane vyo guhimbaza Imana kizogira umugisha gute? Umushikiranganji Domine Banyankimbona, turagusavye urekure impahazwa Jean de Dieu Bizumuremyi. Ngaha naho nyene akaba ari naho nsoreje ino nkuru yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Ngaha akaba ariho nsoreje amakuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.